Teramira imbere y'amashiga dushinge dushigikiranye nka batatu badatana mu ndagano twambarira Uburundi kirundi tubuhimbare buzoduhimbaza. Ni jewe umuziko haziko mu kiziba kitanze ivya ngo kinzize nziririze inzirigana haziko mu masango ya Ruvubu na Mubaraza nsanga sayangana kansanganiza impundi nkumbu haziko imutaho hatahwa amahoro n'amahondo hagataha urukundo umurundo. Ni jewe umuziko haziko igitega gitengatiye giteretse umuseso utaseseye intera waseseye intore z'abasoma isesa. Ni jewe umuziko haziko kwa ntare y'intore nyina amata n'ubuki bukigitanira mu bwanyaburunga bwo mutima wa Afrika. Ndafirika kuko ndi umufirika w'umurundi nyawo umuziko twagira Yezu mwene nkuru nziza ya baradugumbwa babaza hica ba bwenge bwa gwego rwa ngoma ya nkomati wo mu mana zamugera. Ni muberwe mwaraberewe. Amahoro bakunzi bahaziko, amahoro mwebwe mwese mukunda iki giteramo ico kuziko. Muzoberwa nimwambarira Uburundi kirundi muhimbarwe nimwabuhimbara buzobahimbaza. Uyu muteze amatwi ni umuziko haziko twagira Yezu ndabahaye ikaze. Hari ivyo utaruzi mu kirundi kaze haziko. Muti uyu musi haziko duteramira kuki? Tuyaga kuvyerekeye umugwi haziko amamuko yawo ico ushingiyeko n'intumbero ariryo hangiro ryawo. Umugwi haziko nawushinze mu mwaka w'ibihumbi 2017 inyuma y'imyaka 9 icabintumye kibaye. Intandaro ya vyose nkiyumvira iki gikorwa nibara nabonye aho umwigishwa yatemberejwe kuyigishirizo mpoze. Murantunga simvuga ishure mvuga iyigishirizo kandi simvuga umunyeshure mvuga umwigishwa. Isomero ryo nikindi. Uti ivyo ubivuga kubera iki? Isomero mu ijambo rimwe ni ikibanza co gusomeramwo ibitabu icitwa mu Gifaransa bibliothèque. Iyigishirizo naho umwigishwa ahurira n'umwigisha wiwe akamwigishirizaho. Umwigishwa we aratandukanye n'umwiga. Nkuko uburonzi bwanje bwabinyeretse, uburonzi nakoze ku mwiga n'umwigishwa, nasanze umwiga ari uyo wese akora ikintu yinanata yihatira kukimenya atawuriko arakimwiza, akagikora uko kimworoheye atarakimenya neza ariko afise ukundi ashaka kugikora nk'uko gikorwa n'ukizi. Wumvise ndiko ndavuga ijambo ryo gusaba inka itari bihembe canke ryo kuyigaba nkarivuga uko nakabicocoro atarivuga, ugira uti twagira Yezu n'umwiga. Umwana yiga gutambuka ahaguruka ashingura rimwe kabiri agwa hasi aba ari umwiga. Umwigishwa nawe aba afise uwumufasha kugira ngo amenye neza ico kintu akeneye ngo nawe aheze akimenye nk'abandi, akamuyobora ati gira uku n'uku na kuriya. Nk'umuzezwanzu yicarana na nyina amwereka ingene ajisha ibirago, inkoko n'ibindi, uwo n'umwigishwa. Umuhungu yicarana na se amwereka ingene bacura icumu, uruhindu, amasuka n'ibindi, n'umwigishwa. Ijambo ishure naryo rikaba rikomoka mu rurimi rw'ikidagi. Mukaba muzi ko natwe haziko twiyemeje kuvuga no gukomeza ururimi kavukire, ururimi rwacu rw'ikirundi aho hose bishoboka, tugahuburana mu mvugo be no mu nyandiko. Murantunge rero karagaciyemwo kugira ngo dutahurane. Uyo mwigishwa rero yiga mu mwaka wa 5 hari mu mwaka w'ibihumbi 2008 yatemberejwe yinjizwa hose kw'iryo yigishirizo asaba ikigongwe kuko yakubise nyina agira ati ndasavye ikigongwe kuko nakubise mawe. Yemwe abo haziko, yemwe nyina w'umuntu ni kizira, nta muhungu akubita nyina n'ibindi vyinshi tuzobona. Nkuko nari muto nabibonye bisanzwe mbere nitwengera mu bandi.
ariko maze kuyisumbura ngasobanukirwa umuvyeyi uwo ari we na cane cane mawe Manirakiza, nasanze ryari ibara ku mutemere. Ubu ivyo ndabibonye norira. Uyo muhungu rero yaramenje, ariko Imana ya ba sokuru nishimwe ubu nawe yaratahuye. Nasanze rero ivyo vyose vyatumwe no kubura ca kiyago co ku ziko, ari naco umwana yaronkeramwo indero nyayo. Ca ndaheza ndashiraho uyu mugwi inyuma y'icigwa c'ikirundi nagiye ndaronkamwo ubumenyi, n'abandi batama bagiye baranyagira ibitari bike. Nibaberwe cane kandi baraberewe. Ikindi kandi canteye gukunda ikirundi cane kugera kuri uru rugero, niga mu mwaka wa 6 w'amashure y'intango, nananiwe n'ikibazo ca leta, mbuze igice c'inuta kandi hari aho nari kukironka ndetse nkaronka abiri yose. Ikibazo cagira giti: vuga mw'ijambo rimwe umuhungu avukana na nyoko. Nca nishura nti nyokorome. Amanota 2 abanjanye uko. Naragize amakenga ndetse kugera n'inyuma y'imyaka 4 nari ncidoga ko leta yandenganije, ariko mpava ndatahura. N'ubu benshi mwabonye ko narenganijwe ariko sivyo. Ntega 2 nishuye nti nyokorome, nuko nari mvuze ko uwo muhungu avukana na nyina w'uwambajije ikibazo ari we leta. Ivyo navyo sivyo. Mu gihe leta yo yari yambajije uwuvukana na mama jewe ndiko ndakora ikibazo, nari kwishura rero nti ni marume. Murumva ko unaniwe uko utobura gukenyera zikaguma. Aho nashinga uno mugwi niga kwigishirizo ryisumbuye rya Gitega, Lycée Gitega, ryahoze ryitwa Eneje. Mboneyeho n'akanya ko kuramutsa mwigisha wanje Ndayirukiye Merance yanyigishije kuri iryo yigishirizo. Eka n'abandi mwanyigishije ikirundi, Twumvikane Sincere, Uwimana Chantal, ndabashimiye cane. Umugwi haziko ushingiye kuri ca kiyago co kuziko twagira kera turaririye umwe. Ni naco cavamwo gukomeza imico n'akaranga ndetse n'ururimi kavukire, bigatuma umwana wa ntare amenya ibi na biriya, agakura afise ico asonera n'ico atinya. Intumbero yo haziko niyo kugikomeza dusobanukirwa n'ivyo tutazi mu Kirundi. Turayaga, turigishanya, turatera agasega, turatita, turaca imigani, turajajura, turapfindana n'ibindi. Haziko twese dusangiye ubucuti, turi bamwe, turabaziko twese. Mu mugwi haziko twese turisanga, yaba ukuze canke umwana. Na kare baca umugani ngo ukuri ntikuvuga ukuze, kuvuga ukuzi, kandi ngo ntawuca umugani umwana asinziriye. Ibiganiro vyo haziko kandi murabisanga kuri YouTube ku bubiko bwa Fayilo A, Fe A I Le O ugasiga kanya A. Kaze rero turinjore dutera ijoro ijambo. Ufise icubaza canke intererano, nyandikira kuri email fulgencegirayezu@gmail.com canke unyandikire kuri WhatsApp nteranya 2 5 7 7 9 8 3 9 7 2 3 canke uhamagare kuri ngendanwa ukoresheje ivyo biharuro nyene. Ndagukengurukiye cane no kumwonga no kumugezi wowe wafashe kano kanya tugateramana haziko, ugira huba wubaho, ugira imirima n'ikiyonona berwa waraberewe. Yari jewe umuziko haziko Twagirayezu mwene nkuru nziza ya Baradugumbwa. Tuzoberwa nitwambarira Uburundi Kirundi, duhimbarwe nitwabuhimbara buzoduhimbaza. Nimuberwe mwaraberewe.